Mr. Calvin kugenekerezo rya mbere ni ku munsi we ajya nejo ni ku munsi wejo umunsi twitake 30 Jose Chameleone yakoze aka video avuga yuko agiye kuza ngaha mu Burundi kugenekerezo rya mbere bundi nabonye aka video ndavuga nti ese kubera ko Jose Chameleone aje ngaha mu Burundi nka surprise naka video ubona yuko Jose Chameleone ariko aravuga ati igenekerezo rya mbere Burundi we are there we be there eti kwa gikoko ni he hano yavuze kwa gikoko she gikoko gusa hari umuntu yaciye avuga ngo ni kuri source dinire yeah ndaraba aka video okay arabizi ko kwa gikoko ari kuri source dinire iryo zina rya mbere naryumvise kabisa kumbure kumuntu aba playingira aka video ariko arakora promotion yije ariko aravuga kagiye kuza maze rice tubandanya yene kayimeze tubumvishe kabisa tubumvishe sababu narudi usiku nyumbani. Yes, naitwa Joseph Kamili anasema Happy Independence Burundi. On the 1st of July nitakuwa pale kumuoma. Shegi Koko. Shegi Koko. Naumia, ninalia kwa sababu narudi usiku nyumbani. Yes, naitwa Joseph Kamili anasema Happy Independence Burundi. On the 1st of July nitakuwa pale kumuoma. Shegi Koko. Shegi Koko. Naumia, ninalia kwa sababu narudi usiku nyumbani. Yes, naitwa Joseph Kamili anasema Happy Independence Burundi. On the 1st of July nitakuwa pale kumuoma. Shegi Koko. Shegi Koko. Shegi Koko. abantu bavyumvise navyumvise iryo zina baba rurizi burya sheri imbere rishashe umuntu yarabizi canke umuntu ahazi ngaha Shegi Koko atubwire tinana naho narinzi Shegi Koko ni abari kuri Facebook bose mutubwire kabisa ujya kuri Facebook muhazi Shegi Koko mwe muri aba boss mutubwire hana ahantu henshi mamuzi tutazi yes Mr. Calvin ubona yuko yabivuze ati 1st July kuvuga igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwindwi zo bari ngaha mu Burundi tuba dufise n'indi evenement ikomeye cyane ni ku munsi wejo evenement yamira mu gihugu n'isi yose kwikukira eje ni kwikukira kw'incungu yacu ariko je shangira ikibazo ni kubera ko umusitari nk'uwo ashobora kuza akabivuga nka surprise kubera ko umusitari nk'uwo ashobora gutangaza evenement nk'iyi taramenya ninde yamuzanye kuko tuvyemeranye siniyaza ko ari Chameleone yo kwizana wenyene ashobora kuba ari umwe mu bagwiza atunga abo ngaha yamuzanye ariko tukaba tuvuga ati hamwe yo bari mu bagwiza atunga abo ngaha mu Burundi kubera ko tuba yagize promotion y'isho yiyo uyisho abantu benshi bayizi iyi show nta muntu numwe ayizi usibye ko Chameleone we yavyivugiye no ku mbuga nyinshi ugiye kuraba no kuvuga n'abantu bake babishizeho n'abantu benshi nta nivyo bazi uri kurababaza mbere bavuga ati ivyo ni biki size umuntu nabwiye ati umvise ko Chameleone azoza shango ivyo ni bishasha kabisa bundi twebwe nk'abamenyesha makuru umve yuko dutegerezwa guha amakuru ku mwanya dutegerezwa kuyaguha uko ameze kuko murabizi yuko ni romonde canke isi abantu baba bakeneye umwanya uwo ari wo wose kumenya mbega ibintu biriko bigenda gute reka ndakubwira yuko
Chameleone kuba je ngaha mu Burundi nka surprise iki ni ikintu novuga ko kitameze neza ni Chameleone abantu bari biteze cyane ni Chameleone abantu bari barindiranye igishika ni Chameleone novuga yuko yaheruka gukora show c'était ya show ya DJ Pole hari ryari hajya 2023 hazi imyaka ibiri hazi imyaka ibiri hazi imyaka ibiri nimba idakwira harabura mu gihe amezi make kubera kiya gihe hari mu 2023 uko tugatwinjije 2024 turabe hari 2022 ni kuvuga imyaka itatu yarakwiye hari nimba 2022 imyaka itatu ishobora kuba yarakwiye ariko umuntu aguma yibaza mbega ninde yoba yamuzanye Jose Chameleone kuko tuvyemeranye bari umuntu yamuzanye aba yarisha amara ya promotion bakabivuga kuko iyi show irakomeye cyane Jose Chameleone si umuntu si wa wundi uyimvira gukora show uyu munsi ugashuvuga ati reka ndamutumire utateguye utapanza akarere mu bijanye na promotion utabwiye yamenyesha makuru nibaza ngaho bugira uhombe cyane twizere ko iyo bari staff ya Chameleone yoba yavyiteguriye ubwayo cyangwa ni murundi yoba yamuzanye Jose Chameleone ni umu star ngaha muri East Africa novuga yuko amaze gukora byinshi bisigura yuko kuzana Jose Chameleone abantu ntibamenye bati mbega agiye kuririmbira he agiye kuririmba bigiye kugenda gute show bizameze gute kwinjira nangahe show yabaye kubera iki aje kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kwindwi ariko biraboneka ko menga aje nka surprise ni surprise ibi byose abantu benshi bariko baribaza bati kubera iki Jose Chameleone aje mu Burundi nka surprise mu gihe yaramaze igihe agwariye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi ubona yuko ikintu twaje kuvuga ngaha ni kubara aba bantu bategura ibiteramo kwanza aba bantu menga bariko baranegrija ikintu cerekeye promotion bariko baranegrija ikintu cerekeye promotion kumbure novuga yuko ari naco gituma bashobora kuba bacika intege bivanye n'ukuntu bataba bamenye inzira zo gucamo kugira igikorwa kigende neza canke show ironka abantu no munsi rero nabandi bantu batazi yuko hariho show ikaze cyane irimo n'abaririmbye b'abarundi iza kubera kuri Source Dinire kubera iki ntibigeze bari ha promotion no munsi reka ndabivuga no munsi hariho show ikaze cyane kuri Source Dinire kumbure barashaka kuba batarishe promotion kuri PJ Classic FM ariko ico no kubwira nuko nimbuga agenda zitemberera ko amakava yarabonetse ku baririmbyi mapoe ku mapaji y'abaririmbyi ariko amakuru ansumira nuko abantu bashobora kuba barayiteguye iyo show mugabo bakaba bakanzwe nabajya ba followers abaririmbyi bafise bakibaza yuko bajya baririmbye ari bo bonyene baza gukora promotion ku ma page yabo ku ma stati yabo ariko reka ndakubwire yuko hari abantu benshi batazi yuko no munsi aza kuba show ngaha kuri Source Dinire kandi bavugire naho mutabirishe abantu muri ko murumvirize classic vibes nabaririmbyi bacu nabi wacu reka tubabungabunge no munsi hariho show kandi kaze cyane siro turantu no munsi hariho show yitwa Ripanda concert harimwo Rinoji harimwo Mokenzi Monaward harimwo Monia Frere harimwo Ndabe Double J nakiri kubarimwo so ariko ibi bintu jewe ico no bivugako cyambere na mbere nk'isho n'abantu bake bayizi icakabiri hari ibintu bakunda kuvuga twe turafise aba promoter gusa ivyo nenda bizi kuri baba promoter bari muri diaspora bari hanze bakubwiye ati twebwe
kenshi turakora amasho kugira ntitwunguke vya hatari ahubwo kugira dufashe abaririmbyi bacu hamwe ho bahakira umupromota wo ngaha mu Burundi canke umuntu ategura ama event agikora avuga ati je ngandondere nteze imbere abaririmbyi bacu sindabikore kinyamwuga sindondere abantu batandukanye ngo nkore promotion ikwiye vyayobaje cyane twaba tukiri inyuma y'amajambere twaba tukiri muri za 1909 vyayobaje cyane kuko nta kintu kibabaje kumva ko kuva umuntu yafashe amamiliyoni yiwe agashira mu bintu nk'ivyo agategura evenement imeze nk'uko onye imwe ibihangange nk'ivyo abari mvyibazwe nga mu Burundi aho ugasanga ikintu ca promotion yacirengagije uyu munsi ushaka uzane Chris Brown ushaka uzane ba David ushaka uzane ba Barema n'abandi utazanye ikintu ca promotion utinvestishije muri promotion ibintu vyabira gupfako abantu nababura ukavuga ati no vyagenze gute kandi nawe ushaka ukagira amahera make make ata ikintu citwa communication ntibiragitahura abantu bakunda kuvuga ati je ndabona umustar ujya ashaka gushira kwa fish karabwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi yego tuvyemeranye ariko bajya abantu benshi baje mu mashow ntibana bakurikirana vya hatari yagaye amashow ajamwe abantu baba boss akajamwe n'abantu bato bato rero yego irevre ujya muririmbyi akabishirako birabona abantu bakunda gutembera ku mbuga none mbega babandi badakunda gutembera ku mbuga wa wundi usanga yimviza nk'akaradiyo wa wundi araba amateleviziyo atandukanye atahandi avyumviriza atari ngaho nawe numva ko ubu munigiye hari Mr. Calvin karakubwira haza kuba hari Mr. Champagne hari Double J hari Kiriku hari Rinoji hari Mokenzi hari Monia Frere urumva yuko iyo ni show iyo ni show abantu benshi bategerezwa kuba bayizi irimo barimvyi bakomeye cyane yategerezwa kuvibinga ngaha mu muji ariko rero wewe umaze gufata iyi show bikanka yuko ikubitwa promotion ku ma radio ku ma social media hari umuntu yigeze kumbwira arafapasa ati mwege aba journaliste none kubera izo nkuru mutazitubwira mutazirondera mutazitubwira mwasherame ese ni twebwe bo kugira ingufu kuri show ngo tubabwire iyi show irateguwe mu gihe namwe yatagize ingufu bo ibi irevre umunyamakuru arondera amakuru umugabo arondera amakuru ahawe mu gihe uvuze amakuru utahawe uvuze urusaku uranabihana urahanwa nyine ukaja no mu gasho twe natwe ngaha turaba journaliste twebwe tuvuga inkuru twatohoje inkuru twahawe na nyene canke n'abari hafi yiwe rero mu gihe nabo badatanze amakuru badashimye kurondera ibinyamakuru sinibaza yuko abinyamakuru byoje kubarondera Jenny baza yuko iyo tugeze kuri kote ya show n'abantu bariko baratwumviriza no kuri muzotubabarire kuko murabizi yuko kuba muri ko murutubona kuri Facebook kuba muri ko mutwumva kuri FM hariko hakora amamega hariko hakora umuyaga nkuba hariko hakora ibintu vyinshi amaklimatizere ariko araka amatara ariko araka ama AC canke izi AC ziko ziraka amakamera ariko araka ibi byose biriko bikoreshwa n'amafaranga kandi murabizi yuko iyo hageze kuri show ni business n'ubundi hariya kumujya iyi show kuwinjira ni 15000 ariko bikanka yuko mu boss ashobora gufata amafaranga avuga ati reka ngende kwisamirizi reka ndondera abantu baba influencer abantu baba promoters kumbu ndabaha amafaranga ndabaha agafana ndabaha amamega bagura amamega natwe tugurira amazi ubundi ndibona amafaranga baduha gato bakorera nivyo ukunda ikindi cyo bataratahura mbega kubera iki ayo ma stage mu yari amafaranga kubera iki n'umusekirite mu muri amafaranga mugabo gashaka ngo promotion ya gusa nibikunda nico bataratahura bazotubabarire ubundi ibindi bihugu canke abandi ba star bageze kuri level yuko ashaka gukora show hajya ahantu habera show agiye kuhakoda bajya abantu baba basanzwe bakotesha ibibanza za arena n'izindi tere no kuvuga bajya abantu baguha facture irimwo na facture ya promotion no kuvuga aho uri umuririmbyi ugiye gukota ikibanza baraguha facture habwira ati iyi facture irimo na promotion tuzoriha ku maradiyo
ni nitegeko ntubagira rimwe na rimwe ntubabwira ngo kuramo iyi facture ya promotion ngo kwanga nzovyikora bakubwira no bine twebwe abo bazi ivyo barimo erega impamvu babigira banyine bibanza igihuzanye isho yawe igatera swata nabonye bamara manje nta wundi mustaza aje kubaronda bazovuga ati hajya ahantu nta bantu bahashika nta bantu bahakunda no kuvuga we abashaka yunguke hama nawe agufashe bunguke erega abantu bitahuye n'abastare benshi bagezweho canke abastare bamaze gushikaho bashitse ikintu ca mbere bashimbiye ni promotion no kuvuga wewe uri umustar uragenda ukabaha ayo mahera uca wiraramira no kuvuga baba bazi amatru baba bazi aho bakorera promotion baba bazi way canke inzira bacamwo kugira bakore promotion ikwiye imeze neza wewe uri umustar ugenda hariya kuri show ubona abantu buzuye utazi ngene buzuye utazi abo bantu rega baje jewe ni jewe nyene fisize inguvu cyane kombe hariho inguvu zakoze muri promotion wewe wararishe na promotion utabizi byarakoze byose hariya ku mabanderore mwibarabara ryose urahaje ubona ama affiche amanitse ku ma pancarte hose umanitse utazi ngo ibi byakozwe ryari ata muntu yigeze kwandikira ati ofete ingorane yo ngaha mu Burundi bagira usanga umuririmbyi ari we wenyene ajijwe n'ibintu byo gukora promotion ako n'abari professionnel ama message ariko ugasanga pro n'abari professionnel ugasanga hariya kuri cover hariko ni nimero z'umuririmbyi hariko nimero z'umuririmbyi monshera Sadbi yaraje ngaha fois passé akariga twega akenze Sadbi yaraje ngaha fois passé anyereka ama message afise muri WhatsApp message 4,000 ariko aho umuntu azokwandikira ati bite dukorane gute kuri promotion cyane ya fiche uri kuraronde uri umuririmbyi uri kuraronda gukora promotion wowe nyine ari uri kuravyironderera burya umu boss cyangwa umuntu w'iradio cyangwa je umu journalist nzokwandikira iyo message uzoyibone mu ma message 4,000 uyibona gute rega nivyo bitwa twavuze ushaka kuba professionnel making a team yawe ubaka team ubwo ati je ndafise umuntu ajeje communication ndafise umuntu ajeje marketing ndafise umuntu ajeje no kunya no kuga arabe ikuntu nambaye ni wabiraba wanashima no kuja kwimosha ari wambwiye ati harageze hari the look kuhindura ufite ni team utegereza ko ufise ibitwama twabivuze kenshi ariko turi kuri kote ya promotion twako tuvuga kuri Chameleone ejo azoba ari ngane tuzi yuko ashikuno munsi cyane tuzi kazoshike ariko ngaho Uganda ni hafi ni hafi arashobora kuza moni le soir agashika gakora show nuko bimeze ariko rero ikintu twashaka kuvuga rero kuri iyi show ya Chameleone twashaka kuvuga tuti mufatire umwana gato yenda bivuge kumbure tusabe na technicien dushiremo kano gafoto ngaha kugira nyene ibintu ndabivuge aka gafoto karimo ndabivuga aka gafoto karimo kumbure baraza kumenya igituma ndiko ndabivuga abari kuri Facebook nadushiremo aka gafoto aka nakubwire ko hariya muri technique hariyo technicien w'igihana w'ikinjana kabisa ariwe Pajo ako abikora neza cyane ari ibintu by'iswag Pajo n'umuntu mubi hari anya Pajo shiramo aka gafoto yo kurangiza reka abari update aba kuri Facebook bose muca mubibona icyo naje kuvuga Chameleone araje ngaha mu Burundi Chameleone yarafitanye indirimbo na Double J indirimbo yibise sinokwirarana indirimbo barayifuta indirimbo barayifuse ariko Chameleone aravuga ati jewe indirimbo narayigabiye Double J uno munsi da Chameleone agiye kwizira ngaha mu Burundi Double J ari ngaha mu Burundi DJ Pole ari ngaha mu Burundi
rero ikintu abantu baca canke tuca twibaza mbega twitege yuko amatata ari hagati ya DJ Pole na Double J agiye kurangira sinibaza agiye umusaza ahubwo hamwe yoba aje neza vya vrai agashika karonka ngena aruhuka akamara nk'indwi yose canke 2 semaines aho dushaka kubona ibintu bitangwe kuba bishaje ubu hoho abagabo bose bazoba bari ngaha rimwe byo kuvanga umwe yitwariye uwundi havya bigoranye kubera iki naho kwitwara bashaka kwitwara mugabo igihe amakote yose atari hari n'abatemwe bose batari live barashaka kukwirukana abajije bakati twe ntiducura urubanza tugira abatemwe ntiducura urubanza impande zose zidakwiye ariko hamwe Chameleone yo baje twibukanye yagize kugira video avuga irya ndirimbo yuko irya ndirimbo irevre ari ya Double J mbega zava bisubiramo niyashika ngaha bari kumwe na DJ Pole ari ngaha cha DJ Pole ibintu by'imiziki yamaze guheba burundu naho yo vyumva mu matwi yibo niyoza kwitaba ariko byo babiryoshe hamwe bavuga ati tubigarukana ariko sinibaza ko na Double J irya ndirimbo yiheba burundu arayiheba nyene vyanse aho impamvu uvuze ko toyiba burundu Chameleone araje kandi Chameleone yari yashigikiye Double J avuga yuko irya ndirimbo bavyivuganiye hagati yabo ari babiri mbega Double J ndashasubira kuja kwitwara mbega akavuga ati ubu rero narose nicabona narose temwe ari direct twakoranye indirimbo hama bigatuma rwa rubanza arutsinda canke ya staff yiwe yose kwizobira ngaha bimwe bavuga ngo yawe yayamara ngo umuntu atariwe tuvyemeranye Chameleone na Jenny staff yiwe yahaguruka bose bazoba bari ngaha bose mbega bazoca bagirizanya gute umwe bihenda ugasanga bahaye amahera atari we azoca yasubiza canke ari abantu bariko baratwumviriza karavuga gashaka nawe murakunda imanza umve murabigarukanye nyine twebwe tubahasho bitegeze kugaruka ariko nizere yuko ibyo turiko turavuga muri ko muranabitahura babitahura tege yuko urubanza rushobora gucika ko bose bazoba bari kuri tere bazoba bari kumwe tege yuko urubanza rushobora gucika hamwe uruhande rumwe rutodadiza ndavuga DJ Pole kwa DJ Pole avuga ati ibintu nimuzoswe kubinzanamo hamwe yovuga ati reka je rero ubunye tubishire mu ngiro reka tuvyoroshe ibintu kugira dutore inyishu irama bakaca bavuga ati reka tugende abantu batwumvirize ubutsindwa atsindwe hamatahe ibi bintu bishobora kugaruka gushaje gusumba kumwe twa tubizi bwa mbere nubundi nyene na hamwe yo vyanka DJ Pole Double J ashobora gusha koresha ingufu akavati je ngiye kwitwara je nyene tuvyemeranye hariya mu gipolisi cyari yacu Burundi ahantu bacira imanza bagutumye ko kabiri kwanka baza kukwitorera biramaze kugushikira wewe Amusi numwe aya kabisa Amusi numwe urubanza ntirashikira n'umunsi numwe urafungwa ariko nimba ntarafungwa abagenzi banje barafunzwe ababanyi barafunzwe agenda ufungwa amategeko kareka ajya hano usaba gutuma umwana mugabo ufungwa man wamaze gufungwa kangahe kabiri kiya kiherewe uracumvisa cyane kiherewe urakitse kare umunsi washobora kubona umwana amezi 6 nta mavyo ko ndavuga rero ashobora kuba Double J kuvuga ati je ndagiye kumwitwarira hama ndabe ko yakwitaba convocation ya mbere bayitanga iyo nyiri tolerable nta na kimwe iya kabiri akayitanga ariko iya gatatu baca bazana iyindi bayita gute mandadamen ya biro nk'ivyo ijya rero bayizaye bakwitorera neza turinde turabe mugani twibaza yuko ivyo vyava biba nibaza yuko ahubwo umugani wabarahongera barabitoreye inyishu vyaraheze umwe yahevye nta nyishu babitoreye iyo batatoreye inyishu Double J yatanze ukwezi kumwe ubu tugeze mu mezi angahe yatanze indwi ubwo ntiyabihevye sinibaza ubwo canke ikindi kibazo shakiza ubwo Double J niyo bayarazi gahunda yuko Chameleone azovavaza nga mu Burundi muri iyi minsi akavatereka mbe ndahora nzoce ndabigarukana Chameleone ari nga hama ni twagenda agiye kwitaba cha tugiye kuburana nzoba afise umutemwe ari direct twakoranye ivyo byose bishobora kuba ari ivyo bishobora kuba ivyo canke ntibibe vyo ariko reka turindire turabe
turide turabe Chameleone abanza shike ikosere yiwe ibanze ibe ndanabibutsa yuko amakuru akiri mu ibanga ntaraba officiel hashobora kuba harimo abaririmbyi b'abarundi bagera kuri 6 bataravugwa ku munsi wejo ya ariko namakuru akiri mu ibanga ibi mbireza genda nonderera umuntu yateguye isho ico twiyagira kubera ikibo bataturondera mbega naco ariko tukiri kuri isije ya Double J na DJ Pole DJ Pole yaravuze ati nimba indirimbo ari ya Double J nimba indirimbo vya vrai ari ya Double J nasubira murondere Chameleone bakore yindi kandi ubu birorosha azoba ari ngaha ko DJ Pole yavuze azoba ari ngaha kwitege yuko Double J ashobora kuvuga ati reka ndondere umusaza none ni blessings birashoboka reka ndondere umusaza sinibaza yuko umusaza yohava vyanga dukorane yindi umusaza niyo bava vyanga kubera iki yamaze kwerekana ahagaze yamaze kwerekana ko indirimbo yari ya Double J once again hamwe Double J yogenda akamwegera akamubwira ati mutama ona ukuntu vyagenze dusubire dukore ikindi gikorwa sinibaza ko dadiza kandi niryo bari rya mbere byo bava bibanka kwa kundi kwa babahungu ba We Love Music ndavuga DJ Fernando chagiye bari bagiranye ikibazo na Melanini Boy kuri yandirimbo yo kumwe na Ravage imwe bikava ko bakashavuga teka dukora yindi reka twitege nabo ko bizogenda uko nyene hama Double J asa murundi avuga teka dukora yindi gira kabiri tuyimuhebere nta kundi kandi baze nivyo byo bimeze neza atabintu byo kuvuga ngo tugiye kwitwarirana nivyo bya biciye mu muco nivyo hoga mu rukundo nivyo nibaze yuko n'abarundi benshi boshima gusumba kuja kwitwarana kuko bari babiteye ivyatsi abantu bose baravuze ati nta kuntu kumwe abantu musangiye umwuga twoze turabona mu gipolisi mugiye kwitwarirana nta kuntu kumwe babona umuntu mukorana agiye kukwitwarira mu gihe mwari mukwiye kuja hamwe mukiyumvira mukayaga hama mugatora inyishu hamwe ico cokunda igacamo niyo nobona yo bari solution nziza itoteranya umuntu n'umwe yes reka turindire kumbure twitege yuko Double J ashobora kurondera Chameleone akavuga ati musaza ngaya ndirimbo yanje byaranze tibarayigumije rego ubundi hajya na mutamare arabizi oya na Chameleone hajya arabizi nta makuru arayumva avuga ati yawe ndirimbo ntiraje hanze kuko igiye hanze yo bibona nawe nyine akoresha ama social media ariko rero reka turindire turabe mbega bigiye kugenda gute mbega kiri ku no Double J arashobora kuvuga ati ya ndirimbo yanje reka tugaruke dukore yindi mutama kuko iyo twakoze ubwa mbere byaranse ko bayisubiza ko maze ibintu bigashobora kugenda neza tugasubira kubona vibe ya sino kwirarana cyane tukabona vibe yindi ndirimbo maze ibintu bikagenda neza nuko bimeze kwa Double J na n'umusaza hariya DJ Pole ari kumwe na Chameleone ubona yuko ibintu